nababwiye nti iryo defile yari defile ya propaganda kandi cy'ubwoba ntikibuzemwe kuko urumva ko bari bafise ayo makuru ko abanyagihugu batakizeye ko bakingiwe bibaza ko atabigwanisho bikiriho mu gihugu. Bambwiye bati muri renseignement militaire ayo makuru nabo barayafise, ati hariho nabo bamaze gufata, baravuga ko bafise ngo ama réseau de recrutement ibintu bimeze gutyo. No kuvuga ko ubwo bwoba buriho. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Muramutse, sinkunze kuvuga ibihuha kandi je sini wa muntu nkunze gukeza intambara, kuko intambara nimbi cyane barundi bene wacu cyangwa cyaba muri rimvye. Nibaza ko ari solution novuga iri gauche y'abantu baba batari civilize, ibihugu biri civilize intambara basa n'abayisezeye baragerageza ibintu byose bakavyumvikana ko. Iyo nivavuga ngo abantu bahunga aho abantu bakora bakaja abantu badakora, ahubwo bahunga aho abantu bicwa bakaja abantu baticwa, baba bashaka kuja ahantu umuntu ajyama agasinzira atakwirirwa ararasana, atakwirirwa aratemagurana. Ico nico ibihugu biri civilize vyaturushije. In any case, igitumye kumbure nkora ino video nuko hari impamvu zitatu. Iya mbere navyumvise bivuga ku gano ca Focode cabaye kuri uw'Imana twaraye turangije, aho bavuga yuko ngo imihari iriko igwanya Uburundi, notama Rede Tabara na FNL yanza bampema ngo yoba yegereje imbibe z'Uburundi. Mwarumvise nka raporo y'abahinga ba ONU kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu byo banditse, raporo iherutse gusohoka ivuga ko nk'abagwanyi b'umuhari Rede Tabara bariko bariyunga, bariko barakomera, kandi ko bariko begereza urubibe rw'Uburundi. Iyo ni raporo, simvuze ngo n'amakuru yanje, mvuze raporo yanditswe n'abahinga ba ONU. Abo bahinga ba ONU bavuga ko Rede Tabara iriko irakomera kandi iriko yegera urubibe rw'Uburundi. Uko niko iyo raporo yanditse. Ikindi cha kabiri numvise mushaka kumvira gano cha Focode ko kire cyose kumbura muja kumvyumva umuntu yabivuze ico yabivuze ko ica kabiri nibaza ko kuvuga muri rya cadre yuko igisirikare cy'u Burundi muri kuri umunsi wa independence berekanye ngo ibigwanisho n'abasirikare force speciale ngo bakomakomeye bo ngo batari bwigere babona wanashaka. Bamwe bakavuga bati ahubwo bajya abantu ngo nabantu bari bakose muri Congo, sepa ko nibigwanisho kumbure bitari ivy'iwabo. Ivyo ntavyo nomenya. Nibaza ko uyifuse umunsi mukuru gutiza agahuzu canke udukoresho canke guhamagara abantu bagufasha kugira performance birarekuriwe personnellement, ça ne change rien. Ariko ngo kuko ari kugira bereke abanyagihugu kumbure n'abansi nkuko Mbayahaga bivuga yuko igisura cy'u Burundi gihagaze neza. Umva ko kenshi na kenshi iyo utanguye kuduza ama muscle somehow uba wagize ubwoba canke uba witeze yuko uwo muntu muhuye agira agusimbira ko ukamureka yuko atopfa gusimbirako. Rero babikoze nka demonstration de force, berekane ko bakiriho, bakiri bazima, bagifise ivyo bokora. Icya kabiri, kirabonekamo ko harimwo, umvise aya majambo twabwiwe, bamwe bandika, bamwe bama ku marezo sociaux, barabibonye barapima, rero baze urumva ko hariho abashobora kuba bariko barabwirwa. Amakuru ariho. Rero umvise ivyo bigwanisho berekanye akacavuga bati murabibonye ibyo mudufise, murapime muze. Hanyuma ica gatatu ndavyumva mu mamedia aho uja kuri Facebook ukabona nyene yikweretse ngo Rwanda ruko gwitegwa Rwanda n'Uburundi, utazi neza umuntu yabivuze ugaca birengana nyene kubera uwo muntu deja kuri Facebook umuntu wese avuga n'importe quoi, so ntakamara ko kwirandaka nk'ivyo. Iyo ndabonye kuri Facebook nja ndengana kuko nabwo ari ama source ari fiable. Mugabo iyo biterateranye bika bintu bine bitanu utangura kwibaza kameme. Hanyuma icanyuma nuko numvise ko ngo Bujumbura ngo ariko haba umukwabo. Bibabaje, bamwe bavuga ati bo muri Zambia hari umukwabo, muri South Africa umukwabo, muri Kenya umukwabo, none no mu Burundi usubiye iwanyu naho nyene ushikira ku mukwabo. Kuko birumvikana yuko nk'akarorero nk'umuntu yavuye muri Kenya canke muri South Africa agataha, surtout agataha atavyangombwa afise, ahunze umukwabo
hanyuma agashika i Bujumbura agashikira kwa mwene wabo kwa muvyara wabo cyangwa afite udufaranga duke agakotesha ahantu yuko bagize umukobo cyo basanga wewe nta vyangombwa uraronka nta carte ya carte ufise ntitukuzi wakora hehe bashaka kumuhagiza nk'akaroro ko araze gutata mu gihe hariho rumeur canke ibiba vy'intambara nibaza ko ari mu kadiri mu kwabari gukora ko nta bantu baza baracengetera i Burundi kurondera amakuru gusuma urusaku ntavyo nomenya neza na makuru numvise mu gatondo nk'ivyutse ko Bujumbura habaye umusako sinze exactement haje ko hari ikintu cyazimiye bariko bararondera on ne sait pas rero kugira ngo ayo marimere kumbure amwe ndaya confirm cyangwa yahakane nibaza ko nagiye kurondera source iri fiable nagize nterekana igire ara source iyo raporo ya ONU uwo muntu wo kuri Focode ke ila cité nagize ndayirondere je personnellement hanyuma ndayisomere numvirize ingene bavuga ku Burundi ndayifize hano in PDF en PDF ariko nsanzwe iri kuri internet kumbure ni naza kuyuka ndaje gushaho URL iri mu gifaransa no mu congereza ndaza ko izo ndimi ONU ikunda gusuramo ibintu canke kumbure isura mu congereza nyuma gishikira translation mu zindi ndimi kandi birumvikana nko muri Congo kumbure kuri raporo yako gushira mu congereza mu gifaransa bifise sens. So rapport ya Conseil Nations Unies Conseil de sécurité et distribution générale 11 juin donc heze presque ukwezi 2026 français original yari mu congereza ko nabivuze lettre datée 5 juin donc subinyuma ukwezi adressée à la présidente du Conseil de sécurité par le groupe d'experts sur la République démocratique du Congo umvane yo kuri Congo. Bo rapport ni ndende cyane ndiko ndabona muri PDF ise amapage ashika amajana neza ko ONU isohora amaraporo maremare cyane sinibuka ko amapage angana amajana 36 rimwe ama annex hanyuma reka ariko icyo nakoze nagiye kurondera ikintu bita Uburundi muri iyo raporo control F kubakoresha cyangwa command F0 computer ukoresha type Burundi hanyuma nca ndonka inshuro 25 aho Uburundi buvugwa muri iyo rapport inshuro ya mbere iri muri introduction novuga ko ari kuri page kumbure sepa ya kabiri aho bavuga bati introduction article ka bavuga ngo rapport final du groupe d'experts etc baca bavuga rero yuko iyi raporo yavuye kuri amavizite yakozwe kuri terrain muri DRC mu Burundi muri Kenya no muri Uganda nicyo cyambere bivugwa ko hanyuma bavuga kandi ko beshanjije ama information avec les groupes d'experts sur la République centrafricaine, sur Haïti et sur le Tchad. Donc ko hari n'andi magroupe bagiye barahana information nta uzi connection iri hagati kumbure Centrafrique ko yagereye Congo nta uzi rashira hagati yibibe ko muri Congo nibe ko muri Haiti no muri Somalia Shabab neza ko ari Shabab banditse Shabab ngene Shabab. Anyway ico nicyo jya mbere neza ko c'est pas important. Imention ya kabiri iri where is second mention bon reka ndabe mention ya kabiri. Bon, mention ya kabiri ni source canke reference canke URL ndaja kuyihoza kumbure ushike muri raporo kuja kuri iyo URL karacho bavuga ko reka nje kuri mention ya gatatu iri ahantu bita opération dans le Sud Kivu et prise d'Uvira à la fin de novembre 2025 naza ko ariko bavuga la prise d'Uvira no nyine naza ko umuntu atoyivugaho cyane ariko bavuga ko ico gihe la FCM 23 et la RDF naza ko ari force yo mu Rwanda ont lancé une offensive de grande ampleur le long du corridor Bukavu-Uvira et des axes adjacents en vue de s'emparer de la plaine de Rusizi et d'Uvira, l'objectif étant de contraindre le Burundi à se dégager du conflit et d'empêcher que le territoire burundais soit utilisé comme pôle logistique pour l'approvisionnement des forces alignées sur Kinshasa au Sud Kivu. Bon, nibaza rero ko ibi aho cyo bashatse kuvuga nuko batashatse ko igisirikare cy'u Burundi ko Uburundi ngo bukoreshwa. Okay, bari kuvuga prise d'Uvira. Bavuga prise d'Uvira yuko objectif icyo bashaka ngo kwari gusaba ko kwari guforsa contraindre kumera nko kugondoza Uburundi ngo buve muri iyo ntambara nukubaza kandi yuko Uburundi bukoreshwa nk'ahantu baza baracisha ibikoresho n'ibigwanisho biza gufasha abari ku ruhande rwa Kinshasa. Hanyuma baravuga ingene baciye ku ma plateau etc
niho hari mention ya gatatu aho bavuga yuko abarundi force y'abarundi FDNB na FARDC etc babagize ko pression kugira ngo birotire imwenga etc. Bon, iyo mention ya gatatu nayo nyene ndayirenganye kubera ce n'est pas très important. Numva ari juste kuvuga ivya Uvira naho bihuriye n'ivyo operation igezweho ubu, ariko kenshi na kenshi mu maraporo nkaya baratarira kugira ngo bahe context abantu batahure ingene aho du moins ivyo bariko baravuga babikuye. Bon, iyi mention ikwirikira ni yihe? Bon, nasimbije gato kugira ngo nje ku mention igira 8. Peu importe, donc Uburundi barabusita kenshi muga kenshi bakwavuga ijya ntambara yo mu Uvira n'ingene imbibe zaciye zugarwa n'ingene hoba harabaye ibitero ibisasu bingahe vyaguye mu Cibitoke ibintu nk'ivyo, niko niyo cadre bashiramo Uburundi idimwe Uvira mwese murayikurikiranya murayizi ingene ijya ntambara yagenze. Gusa bace basimbiza ngaha bavuga yuko d'autres groupes alliés notamment la résistance pour un état de droit au Burundi ariyo bitare de Tabara et les forces nationales de libération FNL ntabwo baprecisa ko ari yanza bampema canke ko ari yagwasa. OK, gwasa yari sazi. On combattu aux côtés du MRDP twirwaneho. Nashaka mu comment mu mbwira ico MRDP isigura mu majambo yose. AFC 23 bashyize ko annexe kuma tuja kwiraba. Les autorités burundaises ont dénoncé leur proximité opérationnelle mettant en garde contre le risque de créer des conditions propices à une déstabilisation transfrontalière. Donc bashaka kuvuga ko hariho iyindi migwi, umugwi wa Red Tabara nuvuga ko w'abarundi n'umugwi wa FNL w'abarundi nkunze kuvuga ngo nuwawe witanza bampema ko ngo boba baragwanye ku ruhande rwa twigwaneho na rwa AFC 23 hanyuma abarundi bakavuga yuko uko kuntu bakorana mu bikorwa bishobora gutera haba guhungabanya Uburundi ku mupaka. Nibaza ko ahanini acharnement y'Uburundi bufise kuri Kongo biyavuga ngo bagiye gutabara Kongo ngo umubanya atewe etc. Nibaza ko ari ukutinya yuko umupaka w'Uburundi baye ku muntu d'abord umupaka w'Uburundi habaye umuntu mutumvikana canke wagwanije urumva bishobora gukomera, kandi yuko iyi migwi ya za Red Tabara nibihari niza FNL nibazihari ko zishobora kuca zironka soutien et surtout mugihe baba bafashije kugwana nabo, kuko kenshi na kenshi iyo umuntu yakwagaje mu mugongo nawe iyo hagize iki kujya mu mugongo uramwagaza. Nta ntambara nshaka abantu Imana, ibi nivyo ndiko ndavuga comme analyst in any case. Bo reka dukomeze turabe iyindi mention ahandi bavuze ku Burundi. Bo reka dusimbire kuri iyi annexe ya paragraphe ya 79 canke 79 yakoze ko reference twumvirize uko babivuga. Encore une fois iyi raporo mushaka kuja kwisomera abantu muri kora nko muri politique ntivyobuza ko ufata umwanya ukayisoma yose au moins ibiriko bitusha ku Burundi. Jewe nta mwanya noronka kwisoma yose, ariko nibaza ko ibi ari byo biconcerna Uburundi na cane. Donc uko tugeze kuri iyi annexe 26 paragraphe irefera kuri paragraphe 79 naza ko arimo nane nsomye yuko izi za Red Tabara zafashije zigufasha ku rugamba kwa muba ku ruhande rwa AFC M23. Ntavyo nzi na maraporo ya onabitanga raporo za onibageza kuronka information mugabo naza ko hari gihe usanga kumbure information itari complete mugabo à l'absence y'indi information umuntu we do with what we have. Naza ko kenshi na kenshi izi raporo mashaka kuzibaza ko kuko nubundi n'uri kuri te ntabwo yabona vyose. Abantu bari kuri te bavuga ngo uje kuri te navyo nabonye ngo utari kuri te navyo bona n'uri kuri te navyo abona kuri kuragwana ntumenye ivyo amakomande mareke urumvikana etc. Ibintu vyinshi utamenya dantureka wa kuri te utaba kuri te. Alors, résistance pour un état de droit au Burundi, iyo niyo bitare de Tabara umva ko resistance n'umuhari uri kuharanira leta irimo amategeko mu Burundi. Encore une fois sindamenya exactement commandement ya Red Tabara ninde ari au-dessus, ninde ko ay commanda, ninde au niveau politique ayiserukira, ninde muvugizi wayo, ko umenga ntibafise cyo no kwita c'est quoi donc médiatique sortie médiatique ntazo nkunze kubona cyangwa kumenya sindi mu aho bayasohorera byashoboka.
FNL yanze abampi nawe nyene sindiga nayumva bayivuze usije kuyumva ku radio sindiga numva asohoye ijambo ati twebwe turiko turaharanira ko dantureka iyo ukeneye guharanira Burundi naza ko vyiza komunikana n'abarundi vyo uri kurakora kuko ni uzotwara ushobora kufisa abasirikare mugabo ntabanyagihugu ufise uzotwajya nyagihugu bari mu Burundi etc etc. Hanyuma rero sinzi gituma babisuyemo kabiri okay mu gifaransa no mu Congereza okay. Bo sinzira ko ino raporo bino bintu biri mu gifaransa no mu Congereza jewe mbona ivya mbere mu Congereza muganeza ko musi ashobora kwatse mu gifaransa igifaransa naza ko abarundi benshi ari bo bashobora kunyumviriza no ntabwo babishize mu gifaransa ntabwo baca mu gifaransa iyi paragraphe ko ndabona iracari mu Congereza muganeza ko c'est peu important naza ko umuntu ashobora gutahura ivyo bashaka kuvuga ni paragraphe ngufiya cyane canke annexe ngufiya bavuga ngo rero tabana FNL imihari yitwaje ibigwanisho okay reka ntere blague neva amazi imisi avuga PDC ndeka kubesha na jewe niza ka histoire gakeyi abantu bacigisha sinari nkibuka uwo mugambo ko nuva ko ari umugambo udafise importance twibatishe twa ntibawuha importance nini cyane n'ubu mbaje ngo wakora iki ntabo byonze ndazi kuza nyamba ya Parti Démocratique Chrétien mugabo ntibombaza ngo barimo bande nabande rero nabwo nti aramajute y'abarundi babwiye PDC baca bibaza ati numugambwe numuhari uri muri Congo uriko wiyaruma anyway nanje ndimo uvuze PDC ngo ngira duhanze mumaze hanze Burundi ushizemo PDC mugane okay hari undi mugambo wavutse muri Congo uriko witwa PDC ko bien sûr muri nta mugambo ushobora kuhavukira in any case revenons Tabara donc na Red Tabara na FNL ngo ni migambo iri armée ari nayo have been targeted umva ko SDNB donc forcé de défense nationale de Burundi na FARDC muri Congo ngo batangwe kubataka kuva kuri 2023 ujya no kwemeza canke batangwe kuva kera in anyway ati kuri ubwo rero kuvaho AFCM 23 igiye muri Sud Kivu Red Tabara na FNL baciye birariya na twirwaneho na AFCM 23 donc umva ko kujya bangore nemi de tonne nemi se tonne nemi sinduka ko bivuga gutse tonne mi ura mi de tonne mi se tonne nemi bla 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 anyway baci birariya ati dufise umwanzi umwe hanyuma Red Tabara already had long standing ties with Rwanda and RDF do ko Red Tabara yasanzwe ifitaniye imigenderanire n'u Rwanda na force yo mu Rwanda Rwanda Defense Force hanyuma hakaba n'ama recruitment the group ongoing ko baza no gutora aba jeune mu Rwanda cyane cyane mu kambi y'Imahama cyangwa Mahama na baja no ku and the subsequent training of recruits baja kubahera formation cyangwa ku instruction CI za Gako Gashora na Gabiro mu makambi yo mu Rwanda okay kumba afite raporo zihagije encore une fois iyo muri aya ma annexe kumbura sho kusanga izo information bazikuye mugabo je pass hanyuma during the reporting period twigwaneho Red Tabara na FNL with the RDF support have conducted multiple joint operation including the capture of key position along Mwenga Fizi axis donc urumva yuko mu gihe iyi report yasohotse sinze ko ari uko iyi report ya misoro ifata umwaka kumenyera afata umwaka kuva muri juin gushika muri juin je ne sais pas urumva ko Red Tabara twigwana babishize hamwe byose ko bakize ama operation bakorera hamwe bafata ama position ari ku ibarabara canke kuri axe Mwenga Fizi notama point 0 iyi point 0 nijo nako ndayiyumvira numvisa nto ariko revuga iyi point 0 ni giki hari iki ni landmark y'igiki kubeka ibase point 0 kuyo ufite point 0 tumwe vy'intambara menga niho urugamba rwatanguriye canke sinzi nk'umuntu nk'ingwara yitangwa ngo umugwayi 0 ni yari inde so point 0 qu'est-ce que ça veut dire d'abord et puis il est stratégique gute ko ngwanda mva point 0 yafashwe mumbwira bazi muri Congo jewe ntavyo nzi Kanguli and tuwe hanyuma ibintu nk'ivyo no muri za around Minembwe muri janvier no muri February Red Tabara has a long standing camps in Masango Uvira territory okay urumva ko bafise amakambi muri Masango cyangwa Masango Magunda Mwenga territory Kipupu Mwenga
ati nubwo Rede Tabara abategetsi bayo bamye bahakana ko atamigenderanire bafise na FCM 23, Rede Tabara abagwanyi ba Rede Tabara boba baragiye bafatanya na FCM 23 twigwaneho na RDF mu migwano itari mike harimwo Muramvya canke Muramvya. Okay, Kongo nayo afise Muramvya, presque Muramvya, Bijabo n'inzira ija muri za Minembwe. Hanyuma FNL nayo bari Nyaburunda Forest Uvira. Uziye ko amazina asanzwe nk'ikirundi dantureka nuko gusa mba nisema ko amakongo atangura kwirondera pronunciation y'Igikongereza ko Nyaburunda. Kuko cyagaceneza ko bavuga ikirundi kinyarwanda dantureka ahatari hake. Ku misozi yegereye Sange, yegereye Magunda, ahari kandi ingabo za Rede Tabara. Mu kwa kabiri k'uyu mwaka hagati na hagati Rede Tabara na FNL baragiye hamwe na Rede Tabara RDF twigwaneho coalition muri Kamombo muri secteur ya Haut Plateau. Intelligence sources also reported that additional Rede Tabara FNL combatants deployed from the Haut Plateau Fizi Uvira Mwenga toward the hills overlooking Isange along the Burundi and the border. Okay, donc Isange urumva ko hariho imisozi yegereye Uburundi ko naho nyene Rede Tabara na FNL bo baragiye. Nibaza ko hari ico kintu uwo muntu wo muri Fokodo yavuze murakuvuga ngo novuga ubutasi canke amasource, aravuga yuko abantu abagwanyi ba Rede Tabara n'aba FNL bo baravuye muri Haut Plateau yo muri Fizi Uvira na Mwenga bagenda begera ngo imisozi iraba hejuru ya Sange ku rubibe rw'u Burundi. Kumbure niyo raporo mugabo mwenganiri, I don't know, it's just one sentence sinzi ko umuntu yoyifatira ko dantureka ndumva umenga vyateye icuka kibi i Bujumbura. The proximity of Rede Tabara FNL combatant to the border and their involvement in hostilities alongside donc urumva yuko kubona Rede Tabara na FNL abagwanyi babo begereye Uburundi nukuba baragwanye hamwe na FCM 23 na RDF ko vyateye worried, vyateye ubwoba canke amakenga abategetsi bo mu Burundi ko FCM 23 coalition yabo n'u Rwanda bashobora gukoresha iyo migwi kugira ngo bahungabanye Uburundi. Naho nyene nibaza ko batanze reference bavuga ngo Burundian authorities. No, UN no, ntushobora gutanga reference Burundian authorities mu bantu, iyo reference ntibaho. Burundian authorities ni gitabo ni, no, you need to be accurate man. Amen. Nakora reference 413 aha hepfo barayishiraho 413 bavuga ngo juste Burundian authorities ni reference. Bo reka turaba iyi paragraphe ya nyuma encore une fois irapo mushaka kwisomera abantu b'Imana. Burya kenshi na kenshi iyo wisome ikintu ntushaka kumbura kugitahura gusumvya iyo undi muntu yakigusomeye. Ese nk'ibi mu ndimi zitandukanye ndiko ndagisoma kibirira hagensanga nihenze mu byo navuze ba. Security concerns regarding the cross-border movement and armed action in Burundi to cross borders. Boneza kwibi ari muri kahise muri December aho imbibe zugara justement muri Gatumba ndibaza gihe babona aba M23 bariko barayigereza Burundi. Mu kwa kabiri mu kwa cyo cyarahabaye Burundi reopened the number of crossing citing economic, humanitarian, operational, military considerations. Mu kwa kabiri batangiye kugurura ama crossing amwe kubera nyene ubutunzi kumbura abantu bahunguke abadandaza badandaze n'abasikashe kugenda i Burundi bagaruka muri Congo. This step did not affect diminished security concerns but rather a transition from emergency closure measures to a system of control. Okay, nibaza ko ibyo bagomba gukora au départ en fait bon ego nivyo kugara d'urgence ntibahava bacika Bujumbura vyari bifise sens mugabo encore nkuko yabaye ko bavuga ko ntabwo bagana mwitwara ko ugisikara canke umutekano nabwo nukubera no kugira bagire ico novuga system of controlled securized border, donc securitized border management. Ndaza ko ama frontier akwiye kuba control akaba security mugabo abantu bafise genuine reasons to move, abantu bakeneye kugenda batari abakombata batari muri ivyo by'intambara, abafite amafamiye afite byashaka kuguma bakomeza. Ndaza ko mu Rwanda bakora iyo system nyene ku Rwanda bakayigira control et sécuriser etc etc etc.
Bon, je numva muri iyi raporo nta kintu giteye ubwoba cyane ko intambara igiye gushuha mu Burundi. Personnellement niko ndabibona, ce qui est bon, kuko nkuko navuze nta muntu ashaka intambara mu Burundi, nazo ko abarundi basufurinze bihagije. Ikintu gusa, iyo paragraphe imwe ivuga yuko mu kwezi kwa kabiri hari abakombata ko iyi donc ifraze rya kavuga ngo hari amasource avuga amasource, kandi na kenshi usanga amasource c'est quoi, amasource avuga yuko Rede Tabara na FNL bavuye muri Fizi bakegera ku rubibe rw'u Burundi. Nibaza ko kandi ivyo ari bisanzwe. Bon, niba territoire bayikontrola yose bashoye kuva aha bakaja hariya bakava bakaja hariya, suba ko nécessairement bafise umugambi wo guca bataka Burundi kubera bahegereye, kuko urumva niba intuzo yose bayikontrola c'est voilà. Ariko kandi ibi tumaze iminsi dusemera no kuntu CNDD-FDD itwaye biratuma abarundi benshi batiyumvamo Uburundi. Biyantu vyo ngo gukunda igihugu, gukunda iki igihugu uragikundishwa, bon ntunagikundisha uvuka gikunda, ahubwo uracankishwa. Nibaza ko ibintu CNDD ikirakora aho bibasira abantu bose, bakomeza bagweza amacakubiri, bakomeza bagabura abantu mu migwi, ngo hari abene gihugu n'abanyagihugu. Na maze imisi ndiko ndavuga ukuntu ushobora kwitwa abana b'igihugu ngo n'abansi b'igihugu, ngo ni nka Burundi. Umurundi musangiye urukoba, musangiye gupfa no kubura n'uburamuko, nta n'inkoho yafashe, nta muntu yakubise, nta kintu yivye, ngo ni nka Burundi. Juste ko yavuze nk'ijambo rimwe gusa, para yo yavugishije ukuri, canke yabajije ikibazo kintu adatahura. Ubutare bwagiye he? Amadovize ko hirya bayafise, petrole ko muri Kongo bayifise, yakawa twashorera he? Vya bigo twashora biri hehe? Iri baramuzorikora ryari? Ugacunya nka Burundi, wumva ivyo bintu bifise sense. Ico gira abantu baca bafrustre ugashaka ubwo bukene. Harimo abantu gaja mu gisirikare kubera ubukene. Numvise ko no muri Kongo harimo abantu baja mu gisirikare kugira baca amafaranga nyamba b'amadolari angahe. Donc hari baje ko n'abantu bagiye juste kubera avuga ati bon n'ubundi ndikeneye, nandi avuga ati n'ubundi umugabo w'umupiga kamukuraho, enough is enough. Ico nico nagamashina n'abadede muri ko mu kamera umwasi mucoze, mu gihe mutoteza abarundi, mu gihe mufragize igihugu, mu gihe utunzi mu gukora nabi, mu gihe muca imigwi mu barundi, mu gihe mutuma abandi bamwe biyumvira ko Burundi ari igihugu cy'iwabo. Urumva bashabaje bavuga ati bon reka tukireka medantureka ibintu nk'ivyo. Navuze ntibigwanisho batweretse byaguzwe mu myaka ya za 80, byinshi muri byo. Ico gihe nicabujije ko bano ba CNDD-FDD bo nyene bafata ibigwanisho bagatera leta y'u Burundi, bagatera ico gisirikare. Hari igihe bavuga amajambo ukiyumvira uti ivyo bariko baravuga babipimye, bavyiyumviriye. Nimba kera kubera akarenganyo barubohotse gufata inko bakaza kurasa ufise bijya bigwanisho nyene, bo biyumvira gute ko uyu munsi uwo barenganya, uwo batse ukuba mu gihugu ciwe, uwo batse kuba umuntu, uwo biriko abarita umupedese, amubwira ati wewe nta muntu kirimwe umupedese, ukwiye kuba nk'uko abapedese bagizwe. Baribaza ko uwo muntu azobireka gutyo, ngo nuko bamweretse vya bigwanisho n'izindi ntwaro zahora zereka CNDD-FDD, ariko nabo bakabirengera bakaja kugwana. Je nama nabivuze si bishasha, kuva kera narabivuze nti akarenganyo mu bihugu byacu kamye kavyara intambara, bakabandanya akarenganyo bakanka kumva impanuro zose dutanga bizovyara intambara. Rero ayo makuru ko hariho intambara ishobora kwaduka barayafise, ivyo biremezwa nabo ma service de renseignement y'igisirikare nyene. Voilà, nico nagomba kurangiriza ko nibaza yuko nibaza yuko atantambara nibaza ishobora gufururiza comme ça. Pourtant je ndibaza yuko ndavye ukuntu muri Kongo ibintu habwigena mbona mu bihugu vyinshi abo bafise ama groupe armé, aho nabigize muri video aho umukuru w'abarobere afata ijambo cyo kimwe na president de la République akiyadresa ku banyagihugu bose, ntiyadresa no ku ntara yafashe, akiyadresa ngo Congolais chers compatriotes, Congolais chers compatriotes. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes. En ce jour solennel du 30 juin 2026, notre nation célèbre le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, le 30 juin 1960, après 75 années de domination coloniale, la République démocratique du Congo a accédé, dans l'enthousiasme et la liberté d'un peuple enfin libre, à la souveraineté internationale.
donc bijya wamenga ni igihugu cyamaze kuba divize muri bibiri. Hanyuma abantu baravuga ko ngo territoire AFC M23 bafise twigwaneho je ne sais pas MRDBT ko ngo yoba ingana n'u Burundi gutera ko Rwanda gushira ko n'iyindi territoire. Urumva ko atari territoire ntoyi cyane. Hanyuma ukabona umenga ntibafise umugambo wo guseda uko nawo kumekana umenga hagati ya Kinshasa n'imigwe ivyo kumvikana umenga biri kure nk'ukwezi kuko hamaze imyaka bagerageza ntibishoboke. Kuri abantu baba bafise ubwoba bwa balkanisation bwa sinzi indi terme bakoresha ngo Kivu Republic n'ibiki, jewe yaba nari muri uwo mugwi nari kwiprepara for the West. Nibirafasha ko utaba trop optimistic kubera umugwi nk'ujya utarekura burya ngo akataretse kaba gasema. Nabonye akandi kavideo kagaca kuri Facebook sinzi ikintu terme yakoresheje mu matema y'Kinyamurenga avuga ngo impyisi y'ubwoko runaka ngo ntiva kwizima ngo ipfumu ipfa ntiwombaza. Idubu ni impyisi irangamye ariko ifite izindi zihahaye. Ariko idubu ibanga ryayo, ibanga ryacu, idubu kuva kwizima riza ripfa. Turumvikana? Aho kuva kwizima riza ripfa. Idubu ntiriza riva kwizima, aho kuva kwizima gupfa biraruta kuva kwizima. Nuko utahura kandi ko abantu batava kwizima. Alors ubiye muri negotiation cyangwa ukabica, I don't know, sinzi, I don't know. Je naza yuko iyo eventualité ihari yuko Kivu ishobora guhindura isura going forward, I don't know. Ivyo bien sûr ivyo tera ubwo abatutsi bo Burundi kwera baramaze imyaka bagwana, donc kubana no mu keba si je le dire ntiwosinzira pour dire que Burundi bwaca muri insécurité muri nord no muri west idahagarara I don't know. Bon, naho bizi je nibaza yuko Burundi bwakwiye kugenda bakarondera Red Tabara na FNL bakarondera abantu babaserukira ati mushaka iki exactement, hanyuma bakanegosia iyo erimi ivuyemo ico gihe kumbure AFC M23 ifashe Uvira canke Kongo ako gace kapakanye no Burundi boba abakeba kujya Rwanda ari abakeba mugabo nibo bafise ama unité muri bo bashobora kudeploya mu Burundi kuko keshi na keshi neza ko muri Afrika iyo kwamvisa ikindi gihugu bitaba vyoroshe bakoresha des éléments kujya dufate aba FPR nyine babaye trend muri Uganda, bon aba CNDD-FDD nanyine babaye trend muri Kongo muri Tanzania, mugabo atakoko necessairement Tanzania afite n'ikibazo n'u Burundi cyako bari kugwana openly cyako Uganda Museveni Habyarimana ari kugwana ntivyaye gushoboka. Pour dire que donc iyo politique imeze nabi igatuma abantu bafite rezo yo guhunga, bafite rezo yo kugwana, yo gushaka kugwana, ico gihe igihugu uri kuragifragiliza, ico gihe uba ukamiye umwansi mu coze si vous voulez. Okay, nimugire umunsi mwiza. Sinzi ibyo ndiko ndavuga najye ibintu by'intambara yo muri Kongo afite biri complex. Sawa, nizere ko abarundi mutekanye muri kino gihe tuzosubira.